icyo igiye gukora ku buzima bwawe. Ijambo mfise uyu munsi ni ijambo umenyeye cyane kandi ryakoze ku mutima wanje. Ni ijambo rivuga ngo ninde nimero ya mbere mu buzima bwawe. Inimero ya mbere muri wewe ninde? Number 1. Iyi ni inyigisho iza kungora kandi nawe uhava udatahura n'ingoga. Muri wewe ni igiki ushobora guha agaciro mu buzima ku rugero ko gifata ubuzima bwawe ukumva ko ari ikintu ukunda unezererwa, woshobora guha inimero ya mbere agaciro kugeza aho wumva ati by'ukuri iki kintu ni cya mbere muri je. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana. Yosuwa 1:8. Unyemerera ukurikira ijambo ry'Imana kuko ubuzima bwawe buhindurwa n'icyo wizeye. Amen. Ukurikira ijambo ry'Imana kuko ubuzima bwawe buhindurwa no kumva no kwizera icyo wizeye. Haleluya. Niwizera urabona igitangaza. Ku murongo w'8 mudufasha kuri mikrofone bakoresha mu gusoma. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe. Aha. Ntuzubikure mu kanwa kawe. Ego. Ariko uze wamumirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose. Niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Amen. Amen. Dukomera amashyi Mwami Yesu. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa ndaguhagurukije, nzobana nawe, nzokorana nawe. Kandi Yosuwa imyaka uzomara yose ubayeho nta muntu n'umwe azohagarara imbere yawe ngo agutangire. Imuha amajambo meza. Iramubwira ngo nta muntu n'umwe azohagarara imbere yawe, azokubera nk'umusozi, azokubera nk'igisika. Imisi yawe yo kubaho yose nzobana nawe, nzokorana nawe, kandi nta muntu n'umwe azogutambama imbere. Imana irufashe cyane. Imubarira kondisiyo, iramubwira ngo ariko ikintu gikomeye kizotuma umwansi aguhagurukiye atsindirwa imbere yawe, ikintu gikomeye kizotuma ngendana nawe nkabana nawe, ikintu gikomeye kizotuma uba w'agaciro ahantu hariho hose, ikintu gikomeye kizotuma ngumana nawe. Ubwa mbere ibyanditswe mu iki gitabo. Igitabo ikihe? Igitabo ikihe? Igitabo ikihe? Bibiliya. Vuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana nibwo buzima, niyo ndongozi, nicyo kintu kigize umuntu, kuko ijambo rigira gute? Rirarema. Haleluya. Yesu ibintu byose Imana mu kurema yabiremesheje iki? Yo, tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Amen. Haleluya. Imana mu byaremwe byose, igitabo cy'itanguriro uhereye igice cya mbere ukaraba ibyabayeho byose bikomeye, yabiremesheje ijambo. Mbere n'umwana w'umuntu yamuremesheje ijambo. Uti gute? Yavuze ngo ingo tureme. Haleluya. Umuntu asa natwe, Imana ishimwe. Iryo ryari ijambo. Haleluya.
Yosuwa Imana ikimuha ijambo iramubara ngo wowe Yosuwa ibyanditswe muri iki gitabo uze wamubirimbura ijoro n'umurango ubirimbura ivyiyumvira niho ibyawe bizogenda neza. Niki wagize icyambere mu buzima urimbura ijoro n'umurango? Yesu adufashe cyane. Muyandi majambo yaramubariye ati iminsi yose uko uzorimbura ijambo ry'Imana uzoba uri kuranyibuka, uzoba uri kuravuga ubukuru bwanje, uzoba uri kuravuga uburebure bwanje, uzoba uri kumwe nanje, uzo wamurimbura ibiri mw'iki gitabo Yosuwa kugira ibyawe bigende neza. Uze wamurimbura ijambo ryanje mu ijoro no kumuranga umwanya wari wo wose. Nzobana nawe, nzogendana nawe. Uko uzoba uri kurarimbura ijambo ry'Imana niko uzoba uri kuramedita, uzoba uri kurasubiramo, uzoba uri kuruza, uzoba uri kuravugana nanje nzoba ndiko ndavugana nawe. Naho nzokwiyerekera, naho nzogutabarira, naho nzogukomereza. Tera haleluya. Igituma dusengera abantu bagakira, dufise umwanya n'amasaha maremare yo kurimbura ivyanditswe vy'Imana. Imana ishimwe. Kandi nabo dusengera, haleluya, Imana idushoboza iramubwira ngo navuze ngo niki wagize icyambere. Yosuwa ahabwa misiyo yo kwama icyambere arimbura ku murango no mu ijoro kwari ijambo ry'Imana, kwari ryo yibuka mu gatondo no ku mugoroba. Haleluya, 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 haleluya. Ni ibyawe bizomera gute? Ni ibyawe bizomera gute? Niwagomba kw'ibyawe bizomera neza, gira Imana ibe iya mbere mu buzima bw'ibyawe. Narivuze ngo niwagomba kw'ibyawe bimera neza, yigire iya mbere mu buzima bwawe. Ibyawe kugira bigende neza nuko wowe uba uwa kabiri mu bintu ibyo ari byo byose, Imana ikaba iya mbere mu buzima bwawe. Ngorane zihari, abantu bigira abambere, Imana ikaza inyuma y'ibindi. Itanguriro igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere ugashika kuri 3, dukoresha umwanya. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimwo byose. Pardon, nihenze. Itanguriro 12 ku murongo wa mbere. Itanguriro 12 umurongo wa ihamagagwa rya Aburamu. Ihamagagwa rya Aburamu. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu, vayo no mu muryango wanyu, no mu nzu ya so, sawa, uje mu gihugu nzokwereka. Nukuri nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nzoguhindura, va ahantu mu vyurimo ungira uwa mbere unyumvire, nawe nzoguhindura ubwoko bugize gute? Bukomeye. Sawa, nzoguha umugisha, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Haleluya. N'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Amen. Abazoguhezagira nzobahezagira. Amen. Kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Haleluya. Ihamagagwa rya Aburamu iramubwira ngo ndaguhamagaye kugira ndakugire source y'umugisha. Hari umuntu ahamagagwa kugira uronke umugisha, hari umuntu ahamagagwa kugira utabagwe, hari umuntu ahamagagwa kugira ukira ingwara, hari umuntu ahamagagwa kugira wubake urugo, hari umuntu ahamagagwa kugira urambe, hari umuntu ahamagagwa kugira ngo abe source y'umugisha wawe. Iramuhamagara iramubwira ngo va aho hantu, nawe nzokugira ihanga rikomeye. Imana ishimwe cyane. Aburahamu aravayo, kandi yari afise yari yasezeraniwe, afise promesse yuko azoba isoko y'umugisha.
mwaka wa mbere urarengana, uwa kabiri, uwa gatatu, arakura arasaza atarabona umugisha. Reka mvuge ku mugisha w'uruvyaro. Agera mu zabukuru atarabona uruvyaro, ariko Imana yaravuze ntucike intege, icyo yavuze kizoshika. Imana nishimwe. Yigira iya mbere gusa. Haleluya. Yigira iya mbere. Imana ishimwe cyane. Ndasimba gato manuke aho yageze ku murongo wa 22. Ariho nza guhagarara gatoyi kugira ngo mvuge n'ibindi bikomeye. Kumbura shetani arashobora kuza akaguca intege wewe akoresheje amajwi menshi. N'iyi minsi abantu baravuga ko Imana bayigize iya mbere, ariko amajwi akaza akabihebuza, amajwi akabaca intege, bakava mu masengesho, bakava mu masezerano, ugasanga hari ibindi bintu bagize ivya mbere kandi bitirirwa ko Imana bayigize iya mbere. Mon frère, kugira ngo Imana ibe iya mbere muri wewe, iyo wayigize iya mbere biramenyekana n'abantu bakamenya yuko wayigize iya mbere. Haleluya. Biramenyekana iyo wayigize iya mbere ko hari ibintu bidapfa kuhuhuta ngo ujane nabyo iyo Imana wayigize iya mbere. Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu yagize Imana akayigira iya mbere, usanga ahagaze ku rutare, ariko rutare naho ibihuhusi vyoza, haleluya, birahuhuta bikamusiga ahagaze kubera yayigize iya mbere muri we. Kubera iyo wayigize uwa mbere muri we, ntabwo ari we ubaho. Ijambo ry'Imana riravuga kuri Paulo ngo sije ndiho, ariko ni Kristo ariho muri jewe. Paulo yari yayigize iya mbere. Haleluya. Iyo wayigize iya mbere, bihuhusi biraza. Ariko icyo gihe nagomba nakubwira, ibihuhusi iyo bije bisanga uri ku rutare, kubera Imana iba iri muri wowe. Ni gute wayigira iya mbere? Turabona abantu muri Bibiliya bayigize iya mbere. Mbega abantu bakunda kugira aba mbere, ibiranga ivya mbere mu buzima n'ibihe. Nkunda kuraba ingene abantu bakundana. Reka mfatire ku mufiansa n'uwundi, kubera urukundo baba bafitaniye, naho ngo bari kubeshanya, naho ngo bari ugumubiri, abantu bagira courage, bakagira ingufu, bakagira ishaka ryo kuvugana kenshi kabaho ku munsi, kubera muri bo nta kindi kintu kiba muri bo. Shobora gusanga umuntu ahera saa 3 no kujya atarajya, hakagera saa 6 y'ijoro, saa 7 y'ijoro atarajya, akiri ku murongo avugana n'umuntu gusa yitwa umufiance cyangwa umukunzi wiwe, saa 6 y'ijoro, saa 7, saa 8 atarajya. Bisigura ngo uwo muntu yamuhaye umutima. Iyo ikintu wagigize icyambere uracihebera. Nitwumvise inkoko ingene igira amasengesho ya 21 jours. Igihe inkoko iri mu masengesho ya 21 jours kugira ivyare, yirigwa ibundikiye amagi, isohoka iminota nka 15, iza gufata akantu gafata umutima gusika kigaruka ikayagumamo 21 jours kugira ivyare. Uzubona umwana umuntu yibungenze inda, umwana aramugira uko agomba, wenyine umuvyeyi agahinduka, intambuko irahinduka, inyicaro irahinduka, kuryama kurahinduka, gufungura kurahinduka. Umwana bayamuvuza ati ubu nije ndagufise. Hariho n'abajya n'ivyo batahura bajya. Hari abajya amatafari, hari abajya amakara. Hari umuntu umwe atajya akabenzi, ntabwo yakajya pe mu buzima. Umwana aramubwira ngo ntegerezwa kujya akabenzi, abwira umusheri wiwe ngo ndonderera akabenzi. Iyo umuntu wamugize uwa mbere umuha umwanya. Haleluya. Mana ishimwe cyane.
haleluya haleluya, uramuha umwanya kubera niwe wa mbere. Iyo umuntu wamugize uwa mbere cyangwa ufise umuntu yakwemereye, dufate nk'akarero nk'umwubahwa yakubwiye ko aza kugutelefona, telefone uyigumiza hafi yawe, ufise promesse ko aza kuguhamagara telefone, nawe waba uri kurasanga ati Imana ndagushima, kuva tubanza kura buriya hari ibintu turaba tuvuga kandi ugasanga ibyo turiko turavuga sivyo, sanga turiko turimo ngo namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere Yesu mu bugingo bwanje, mbega akadondagura ngo n'amafaranga ngoya, n'umufyanse ngoya, n'akazi ngoya, niki noya, ngoya, ngo niki, ngo ni Yesu wenyene namugize uwa mbere. Ariko umuntu ugasanga muri korari, mu kuririmba, mu kubyina, umuntu wese avuga ngo ni uwa mbere, ariko rirarenga uwo yagize uwa mbere atavuganye nawe. Ntibishobora kurenga utavuganye na sheri, ntibishoboka kurenga udatelefone umwana, ntibishobora kurenga utabajije ku kazi byagenze gute, ariko rirarenga udahamagaye ijuru, rirarenga udahamagaye Yesu, buraca utavuganye nawe. Mugabo hagera muri korari, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere. Ibimenyetso biranga umukunzi akundana n'uwundi ni umwanya bahana, n'ibikorwa bakorana, n'amasezerano bafitaniye, n'akanya kariko kose bahana. Yesu adufashe cyane. Shobora ku kazi gushikayo size cyangwa saa moya, abaja kurangura kwa Siyoni saa 11 baba bagiye na saa 10. Ahora nzinduka muri burakeye nkabona abantu bari mu kurusi biruka bagiye kurangura imodoka ziza saa 10 saa 11, ugasanga batonze bariko baraniganira imizigo. Ugavuga ati tuzinduke mu gatondo imbere y'Imana, baza saa 3. Niki wagize icyambere? Kandi iyo Mana babesha cyangwa iyo Mana tuvuga ngo twagize iya mbere, tuyisabamwe ibintu byose, tugwaye ni Imana ntabara, ibibazo bibaye ni Imana ntabara, igeragezwa rije ni Imana ntabara, ikindi cyato cyose ni Imana ntabara. Ariko twayigize iya kangahe mu buzima bwacu? Twayigize iya kangahe? Nagomba ndakubarira mwene data uri hano, wituza ibyo ugomba ku Mana, wituza ku Imana nayo ikunezereza ikakunezererwa, iragukeneye kukubona uri uwa mbere muri yo, nayo ikakenera kukubona kujya mukundana n'abantu, nayo irakeneye kukubona mu mutima wayo ijoro n'umurango, ivyayo birimbura. Hari abantu uyu munsi basigaye bategwa isoni no kugendana Bibiliya ku munsi wa Mungu, agenda na telefone motife, agashyira Bibiliya muri telefone. Naho yoba afise Bibiliya ashobora kwibagira Bibiliya ariko ntibagira telefone. Indwi irahera adatoye Bibiliya ngo medite ku ijambo ry'Imana, ariko ijoro n'umurango na saa 9 ijoro abyuka araba message yabaye saa 11 atagira, arondera ama message araba bamwandikiye umwanya wari wo wose, ku mwanya ku wundi, abari ku mbuga, abari karasesangura, abari muri WhatsApp, nimba atari WhatsApp. Nivyo Bibiliya iratwereka abantu bagize iya mbere Imana ibibaranga. Haleluya! Akazi ni keza, umufyasa ni mwiza, amafaranga ni meza, umugore ni mwiza, abana ni beza, ubutunzi ni bwiza, ariko ibyo byose byari bikwiye kuba ibya kabiri. Bibiliya yo yarabivuze ngo mwitwararike ubwami bwo mu ijuru no kugororoka, ibindi byose ni inyongera, ariko inyongera niyo bagize aba icyambere.
siko Bibiliya ivuga. Twitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka. Mbega ivyo ntibiri muri cya gitabo Yosuwa yabwirwa ngo aya n'amajambo agoye ndazi iyo ndiko ndavuga amajambo nkaya nta abantu ntibafashwa. Nta gufashwa, ariko wari ukwiye gufashwa. Nutafashirizwa ngaha nta buzima uzoba ufise. Nutafashirizwa mu ijambo ry'Imana uzoyikenera Imana. Uyihamagaye nayo ibanzira bati ninde mpamagaye, irabe ko woba uri uwa mbere muri yo. Imana ni nyembabazi, Imana si umuntu. Irashobora kukwitaba, irashobora kugutabara, ariko nayone irashobora kuvuga ati ariko naho ndabikoze urabesha wewe uru nduwa kabiri. Mbere hariho n'uwatayigize uwa kabiri, hariho n'abayigize ya gatanu canke 10. Apani ya kabiri hariho n'abayigira inshuro 15 canke 20. Je kandi mu mwanya ngomba gusenga, ariko hari ico ngomba kuvugana nawe. Iyo umuntu yayigize ya mbere, hari ibintu bigaragara ko uwo muntu yayigize ya mbere. Mwiyi misi hari abantu bari mu kuzazanirwa cyangwa bari mu mayira abiri y'ivy'Imana. Imana iranzi, mbega Imana iranyemera, mbega Imana irankunda. Barazazaniwe abantu bari mu bihe umenga babuze ico gufata n'ico bareka. N'umuntu uri kuramubaza arahagarara ahantu akavuga none Imana irabaho. N'isari abantu bari hano bavuga ngo none Imana irahari, yo habaye nkabandi muri bya bindi. Hari n'abantu mwiyisaha bavuga ngo noneho Imana iranyumva. Erega ishobora kutakumva nyene, kuko kugira ikumve, kugura Imana ikumve, kugira ngo Imana ikumve uvyiyumvamwo wewe nyene. Sa kugira ikumve ugirane vyiyumvamwo, none iri muri wewe yo kumva gute? Ishobora kumva ariko ntikore. Ishobora kukumva yakumva ikakumva uri kure ku mametero na metero. Kubera iki? Muri wewe hari ibindi vyoki by'ubuzima bwawe, hari ibintu vya mbere muri wewe wirukira ubamwo, ugasanga by'ukuri urapanga porogaramu yo kuja gusenga, wabana telefone ngo duhurire ahandi tufata ka brochette n'agafanta ngo sawa ndaje. Amasengesho urahagaritse. Muri mwebwe hari abantu bashaka kuvuga ngo umunsi ngomba nisonzeshe kweli. Fata umwanya wo kwisonzesha. Uwo mwanya shetani akaza ngo wisonzeshe je, ngo ngomba wisonzeshe ngo sawa. Uca ahantu bakagutelefona ngo dufise urubanza, gasanga inyama zokejwe, ugasanga biri hari ngo reka nigurane ngo nzoriha amasengesho ejo. Kandi aba bakitwa abakristo, iyo bageze mu rusengero yo je ndi umukristo nzokwamandiwe mu bihe byose gushika gupfa. Je ndi umukristo ndashinga intahe naho igihugu cyose contwenga. Wowe uhagarika amasengesho kubera brochette, wahagarika amasengesho kubera urubanza rubaye, wahagarika amasengesho yo kuvugana n'Imana kubera ikintu kanaka. Wowe aho usenga amasengesho y'imisi 3 ubu wayahebye indwi, warari imbere saa 9 warabyuka ukavugana nayo, ivyo byose byarahagaze. Mugabo uvuga ngo uri umukristo uzohora uri we mu bihe byose. Ngo kugeza gupfa, ngo uri mu rugamba uri kuragwana n'umwansi, ngo urakoreje mu rugendo
cyangwa mu ijuru umuntu aguhamagara wari ugiye gusenga ukaca ubihagarika. Uzi ko hari umuntu batelefona ngo urumva ngo kuwa Mungu ngo nzoza kukugendera, ndatangara n'ukuri kw'Imana iyo numvise ngo urumva kuwa Mungu ngo nzoba afise abashitsi ngo sinzoza gusenga. Abashitsi, umushitsi asumba Imana yakuremye, utobanza gusenga ukamubwira ati kuwa Mungu urakoze, muntu w'Imana urakoze, hariho umushitsi nzoba afise witeka, nzobanza ndamwakire mu masengesho, hama nawe nzokwakira inyuma y'uwo mushitsi. Haleluya. Umushitsi agukatisha ugasanga n'uburofarofa yagukatishirije. Ubu muri mwebwe umuntu yokwemererwa akazi n'umwubahwa kamubwira ngo tuze duhurira kumutakura hariya kumutakura isaha 12 akakwemvitira hano ko muzohurira hano saa 12, nuyuhe agomba kuguha akazi cyangwa agomba kuguha visa? Tuvuganye ukuri tutabesha. Nuwuhe mushitsi yo gutelefona akakubwira ngo ndaje muhira ukaca uvuga ngo ngwego ngo ngwino ndakwakire? Hariho uwakwemereye ko muhurira hano Sizeri aguhe visa? Visa niyo mu ijuru, visa niyo mu ijuru, siyo mu isi. Akazi sako mu isi. Nuyuhe wohagarika ati vraiment s'il vous plaît ndakwinginze urakoze kunyiyumvirako, ariko uyu munsi nzoba ndahaha. Byari umuntu yigeze kuntumira, ahantu twategerezwa guhurira kandi yari umuntu yubashwe pe. Mugabo uwo munsi uhura n'igikorwa, kandi hari ibintu yari yateguye bikomeye. Ndamubarira ngo mwubahwa nyemerera tuze kubonana inyuma y'igikorwa cyangwa uwundi munsi. Kandi uwo muntu muravye ntiyari umuntu wakubwira ijambo nk'iryo, ariko naramubwira ngo kubw'impamvu iyi nivyo akunda mbabarira. Aravye ingene namwankiye, aravuga ngo nukuri ubaye uwa mbere umbwije ukuri ku kintu nk'icyo, ndemeye genda ugikore, hanyuma nanje nzokurondera ikindi gihe. Kandi ico gihe yandondeye, ndazi neza ntakekeranya, ico yankoreye cyabaye double y'icyo yagomba kunkorera. Acavuga ngo igituma ndagikoze double nuko hageze igihe wubasha Imana ukayubahisha gusumba jewe. Kandi acarabimbarira cyanavuga ati narahatswe. Imana irakeneye kugira gushigikira, ikorane nawe, ibana nawe, igendane nawe, uyubahishe, uyigire iya mbere mu buzima, kuburyo atakindi kiba icya mbere mu Mana. Iyo nawe muba ba mbere, hanyuma na ibindi byose bibi bya kabiri. Bibiri natwereka abantu bayigize iya mbere. Ni iki wagize icya mbere mu buzima? Dusomere turangiza mu mwanya muto, ngomba nse nk'urangiza gato. Somera hamwe navuga Itanguriro 22. Hazo hasigaye igice kimwe ncanangiza 22. Soma ku 12. Aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira,
kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. 14. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu, bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Amen. 15. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati, ndirahiye niko Uhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, reka mbere no kuguha umugisha, kandi no kugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungana n'inyenyeri zo kwijuru canke n'umusenyi wo mwisesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi bago, kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha kuko yumviye. Basubiraho iwiri barikora basubira. Ni ku 15 gusa. Dukomera amashyi Umwami Yesu. Dufashe ku mikrofone. Tugaririye base nimbariye mfise niki none. Kurikirana ibintu neza biko byatuvuruye. Hano turabana umuntu yabaye uwa mbere yagize Imana ya mbere mu buzima. Haleluya. Tera haleluya, ngomba kurangiza. Uyu mugabo yitwa Aburahamu yagize Imana ya mbere, yari yaramusezeraniye kwizobana nawe, kwizomugwiza, kwizomutungisha, izomugira isoko y'umugisha, abibamwo. Agera igihe abyara akana kamwe k'agahungu. Akana kitwa gute? Isaka. Ni igitangaza gikomeye. Akana kamwe akabyaye. Bibiliya itubwira ngo Uhoraho, usomye hejuru gato, Imana irapima Aburahamu iramupima, iramugeza. Yo, ku majambo atangura havuze gutega mon frère. Umurongo wa mbere, Imana igeza Aburahamu. Imana ipima Aburahamu ko kumbure yayigize iya mbere, ko kumbure kwayikunda. Umva yo, Imana iramugeza. Ariko hano nasomye amajambo meza, wereye ku murongo wa 12. Aravuga amajambo akomeye cyane kandi ahambaye nk'uko bahejeje kuyadusomera. Naryohewe cyane. Ku murongo wa 12 iramubwira ngo, aramubarira ati, nukoze ku mwana wawe. Iramubwira ngo mujane ku musozi umutange kw'ikimazi kandi umukerere pe. Aburahamu ari umwana umwe wonyene. Aya majambo arakomeye cyane. Iyumvira ushira mu gishi. Hari ibintu tuvuga ku bantu ntituvyihererezeko, ariko ubyihererejeko. Uyu mwana umwe Aburahamu yarafise, yamuronse mu zabukuru ashaje. Imana irongera iramupima ngo munsubize, genda noneho uyu mwana umutange kw'ikimazi, mujane k'uyu musozi mutange kw'ikimazi, niho nza kunezerwa. Aburahamu kubera yubasha Imana, Aburahamu kubera yakunze Imana, Aburahamu kubera yayumvira, haravuga ngo nico usabye ico naco ndagikora. Ako kana arakajana. Bageze mu nzira karamubaza ngo papa ugiye he? Ati tugiye gutangira ikimazi Imana. Akana karamubaza ngo none imfizi intamutanga irihe? Aburahamu ngo Imana irironderera ikimazi, ariko mu mutima wa Aburahamu yarazi ko agiye kugakerera. Aburahamu ntiyabibwira umugore, iyo abimubwira ibara ryari kugwa. Aragenda aravuga ati ukonze Imana. Nukuri umugore yabyumva ntiyamwemerera. Avuga ati ivyo bintu wavangiwe, wacanganikiwe, wewe nawe uri Imana umeze nk'umusazi, ivyo bintu cyana genda. Akakana naronse ndushe. Kandi umva, yakaronse arushe se yagahawe nande?
yagahawe nayo mbere mu zabukuru mu myaka 100. Aburahamu aragenda nagize ubwoba ngo ageze ku uyo musozi ngo arakabwira ngo ubaka igicaniro aragicana. Uwo mwanya ngo tanga uwo mwana afata kakana gasimbira karakaboha gaturumbura amaso kariko kararira kabonye ko kagomba gupfa. Akora hirya ngo azana imbugita agomba gukerera ngo ashire mu bikorwa by'Imana yavuze. Marayika aza giturumbuka afata ukuboko kwa Aburahamu aravuga ngo ntukore kuyo mwana namaze kubona urukundo nkunda. Haleluya! Uhoraho Imana ya bose, Imana y'Imana, Imana yo mu ijuru irakeneye kubona Imana urukundo uyikunda uyigira wayihaye ikibanza ikihe mu buzima bwawe. Imana idufashe. Yamubarira ngo namaze kubona hari ibintu bitatu. Haleluya! Namaze kubona urukundo unkunda. Wikiravuga ngo raba hirya yawe mwana mubohore, hirya hari intama bari ukerera. Ico kibi cyambere tanga ku ico kimazi. Iramubwira ngo ikigira kabiri Aburahamu kubw'ivyo kubera ico gikorwa ukoze ko wamaramaje kumpa uyo mwana, ko wamaramaje kunkunda, ko nabonye ko wangize ubwa mbere, wangize uwa mbere mu buzima. Aburahamu uhereye isaha nanje nduguruye isoko y'ubuzima. Uhereye isaha ubaye isoko yo guhezagirwa kw'abantu. Abantu bazoba bose bazogukomokako. Mbere sivyo gusa Aburahamu we uzokuvuma azoba avumwe, uzoguhezagira azoba hezagiwe. Mbere imiryango yose yo mw'isi izohezagirirwa muri wowe kubera wangize uwa mbere. Namaze kubona urukundo unkunda. Hawo hari batewe haleluya. Gute uvuga kukunda Imana wayigize ya mbere? Umugabo aguhamagaye atari umugabo wawe, umugabo wawe umusigaho ukavumbuka ukiruka, yakubaza ngo uroyehe, ngo ni Muyomba mpamagaye, ngo ni Senga mpamagaye, ngo ni kukazi bampamagaye, ariko ari urundi rugabo ruguhamagaye. Gute uvuga ko Imana wayigize ya mbere ariko ifi yonyene imwe rago y'umunsi umwe iratuma ukora icyaha? Gute wayigize ya mbere ibikorwa by'Imana ubikora widoga? Uraza amafaranga mu depansa mu minsi mikuru. Ushobora kugira umunsi mukuru w'umuryango, umunsi mukuru wa mariage, umunsi mukuru kanaka, ukadepansa ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'amamiliyoni, ugasohokana abantu, yama mu mafete, yama mu minsi mikuru, usohora ibintu. Ariko igikorwa c'Imana iyo ugikoze ugenda widoga, ugenda wababaye. Gute niki wagize icyambere mu buzima? Hari umuntu umwe yakoze ku mutima wanje. Uyo muntu umwe yagiye kuguranira Imana, yaranyishe. Uwo muntu umwe yafashe kredi y'Imana, aragenda asaba kredi miliyoni 80. Kredi asabye kredi miliyoni 80. Ubu nagomba ndakubari iri jambo riteye ubwoba. Imana yaragerageje Aburahamu iramupima, kandi no mwiki gihe Imana irapima abantu ntibayimenye, ntibamenye ko bari ku gipimo. Igapima uburebure bw'ibiro uyipima, uyikunda, ubwaguke bw'ingano uyikunda. Ugendana umubabaro, ugendana agahinda, ugendana umuruho, kandi witwa mu nzu y'Imana. Hanyuma ngo ukunda Imana. Nama nibaza iki gihe nta rukundo rugihari, ariko abantu bavuga ngo barakundana. Ariko usomye muri Bibiliya havuga ngo mu minsi y'iherezo urukundo rwa benshi ruzotimba. Niko biri mw'iyi minsi, ntiduhendane, urukundo rwa benshi rwarakanye. Nigutuguma wumva ngo abantu bari amashano, abantu barozwe, kandi wakurikirana ugasanga barogwa nabi wabo, barogwa nabo bagendana, barogwa nabo babana, barogwa nabo bagiriwe neza. Nta rukundo rugihari, turi mu minsi ya nyuma.
icisha nyamukuru abakugirira nabi sabakure ahubwo nabo wagiriye neza cyane ba hafi yawe. Uyo muntu afata credit miliyoni 80 ingurane miliyoni 80 acazijana mu rusengero abwira abakozi b'Imana arababwira ngo aya mafaranga ni ingurane nsabye kubera ibikorwa by'Imana biri hano. Abantu bose bazoba bariko barubaka, abashitsi bazoza hano, muzoza mubakira, mubagurira amata, mubagurira ibifungurwa, abahejeje kwigisha mubakira, mubaherekeza, abaje kubaka inzu y'Imana mubakorera ibyo. Aya mafaranga niyahera muzombarira. Araya bahari igendera ntiyakurikiranye ngo ariko arakora gute, ntiyakurikiranye ngo bizogenda nte. Wowe utanga ibihumbi 10 by'ikigira 10 ukavuga ngo kiri hehe, tanga ibihumbi 5 by'ishikanwa ngo amahera yacu barayamaze. Hari ibikorwa by'Imana kandi ababikora abayikorera mu kuri no mu mpembe Imana izobahezagira. Hari ibikorwa ukora iyo ukoze utazosubira kubaza ngo biri hehe, wowe urugikorwa wakoze, ikikurikira n'urubanza rwa nyene kubikora abikoresheje nabi Imana izobimubaza. Hari abantu bariko baracumugwa n'ubusa, bacumugwa n'akamanyu k'umutsima, bacumuzwa n'ibitari kubacumuza. Yesu adufashe cyane. Uyo muntu niyababajije aragenda arakora ibikorwa. Uwo muntu yari imfuvyi, uwo muntu na famiye yari afise, yari aronse akazi kikaronka cyasaba credit, nta n'inzu yari afise, aza gutanga ayo mahera. Reka ndababwira ibikorwa ingene byagenze aho hantu. Yarakoze arakora, yari umuntu ajera ibintu bijanye n'ibidandazwa, niwe yatanga amatagisi n'ibindi. Umukoresha wiwe ntiyarakijijwe, ariko nabuja yarakijijwe. Barasengana barabyumva. Hagera igihe umushefu wiwe amubwira ngo mu bintu uri kurakora hari ibintu mbona utari kurakora neza, uri kurariha amafaranga menshi ya taxi, uyariha none rero ukwiye kuzuragabanya ukariha amafaranga make kugira ngo dutere imbere cyane. Uyo muntu aramubarira ngo jewe uko Imana yampamagaye ndagororotse, nimba wasize mu iki gikorwa ndagororotse, sinzokwiba, sinzonyuranya ibitanyurika, sinzotumbereza ibidatumbereza. Nimba nkiri hano itaxi nzoyiriha uko itegerezwa kuba. Acarashavura yifuza kumukura, yifuje kumukura. Inabuja arahagarara haravuga ngo vy'ukuri muhe imisi mikeyi, tubanza tumara uyu mwaka uzomukure mu mwaka utangura. Inabuja baravugana n'umugabo wiwe baraharira barabipfa, ariko nabuja kubera yarazi ko ari karasenga kandi Imana yari yaramubwiye ngo nzoguha umugisha muri rugo uvuye kuyu mukozi uri kurakoresha kubera yubaha Imana. Twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu abisoko y'umugisha. Hari umuntu Imana iguhuza kugira ngo abisoko y'umugisha. Haleluya. Mana niyaguhuza n'umuntu kandi ukabona ari isoko y'umugisha, ntubifate ibisanzwe. Naho ho bamageragezwa, naho ho bintambara, fatana nawe icyo Imana yavuze izogisohoza. Umugore aramurambarara ko arasaba pardon umugabo, aravuga ngo saba uyu mwaka uheze nzoca ndamukura. Bibaho bizwi. Ayo mafaranga arakora umwaka utarahera ugomba guhera. Aragenda avuga ati ageze hehe toya ntarahera. Aravuga ngo niyahera ibi bikorwa bitarahera muze mumbarire nzozana yani. Aca yibuka gusaba iyindi credit, yumva umenga azosaba iyindi ngurane kumukoresha wiwe kuko iyo yari yayisabye kuri banki. Yumva umenga yosaba iyindi ngurane kumukoresha wiwe, mugara avuga atariko arashobora kutayama kuko yavuze ko azonyirukana, ariko arasenga ngo Mana ajya amafaranga niyahera bijya bikorwa bitarahera uzomfashe zoronke n'iyindi ngurane nubakira Imana, nayo irashobora kuzunyubakira kuko yarandinze mu bihe bigoye. Mu mpera y'umwaka bagira ibiharuro mu gihugu cy'abantu babaye abambere mu
kudeduana neza. Mu bantu bose badandaje mu ico gihugu bagize bararaba gutya basanga uwabaye uwa mbere n'uyo mugabo yarafise umukozi wa wundi yamurihira neza, baca baravuga ngo ni wabaye uwa mbere mu gihugu cyose yadeduanye neza. Wa mugabo yagomba kumukura ngo ariko atariho amahera akwiye. Noneho leta kiravuga ngo uhereye isaha wa wundi yabona abandi kubenga bariko baratera imbere, bariko bararonka ibintu bikomeye, leta kiravuga ngo uhereye umunsi amasoko yose yarafiswe na bariya ahawe wa wundi yabaye umwizigirwa kuri deduanema. Wa mugabo yiravye asanga yabaye uwa mbere, agize nkayumva agashimwe bamuhaye, amasoko akomakomeye y'ico gihugu niwe bayahaye. Wa mugabo araraba yikubita hasi aravuga ngo vyavuye kuki? Kubwizigirwa bw'umukozi yagukoreye. Yo aharuye amahera azokwinjiza mu mwaka umwe asanga n'amamiliyare acariruka abwira wa mukozi ngo uhereye isaha mw'iki gihugu raba kariti ikomeye cyane nziza, urondera inzu ifise nivo 4 ndayikugurire. Niki wagize icyambere mu buzima? Imana wayigize iya mbere. Ubwa mbere uraruha, ubwa mbere urananirwa, ubwa mbere urasuzugurika, uca mu mageragezwa, uca mu ntambara. Mugabo nayo ibiri muri systeme, ibiri kiragutegurira ibyiza, ibiri kiragutegurira kukubaka, kukuduza, gutuma uvugangwa, kukubeshaho. Nimba ariyo wagize iya mbere, humura, iri nyuma iri kirakora. Uwo muntu acagurirwa inzu y'imiliyoni 800 yo mu ico gihugu. Yari amafaranga menshi cyane, miliyoni 800. Yari yasabye ingurane y'imiliyoni 70. Acagurirwa inzu y'imiliyoni 800 yo mu ico gihugu, kandi yari amafaranga menshi yobavara amamiliyari, hafi nk'imiliyaridi irenga yo uharuye ayo mafaranga yo mu ico gihugu, hafi nk'imiliyaridi irenga yo mu iki gihugu uharuye ku mafaranga yo ngaha. Yesu adufashe cyane. Uyo muntu arashigwa hejuru, aramubwira ngo rondera inzu muri quartier VIP yo mu iki gihugu. Aragenda arayirondera, amugurira iyo nzu. Aramubwira ngo genda mu miduga yose yo mu iki gisagara, ahantu badandaza imodoka, urondera imodoka nziza ndayikugurira. Ashamubwira ngo kandi uri umusore, urubanza rwose nibizokenera kuri mariage, shima umugeni ni jewe nzobikora, kuko ubwizigirwa bwawe hari ahantu bunkuye, hari naho bungejeje. Imana iguhuze kwigira iya mbere. Ubwizigirwa bwo kugira Imana iya mbere buzogukura mu ibohero, buzogukura mu gahinda, buzogukura mu rupfu, buzogukura mu majambo, buzogukura mu bagukengera, buzogukura mu bakugwanya, buzogukura mu takwemera, buzogukura mu barozi, buzogukura mu kintu cyari cyo cyose. Haleluya! Ngomba gusenga. Uyu munsi nagize ubwoba. Mu ijoro nariko ndasenga, mu gatondo nazindutse kare cyane senga. Nasengeye mu mutima cyane ko nta tuguvu numva nari mfise kubera amasengesho ndimo. Iyo ngeze hano mba mfise inguvu, mba ndi mu yandi mavuta. Aha naho two kwiruka no mu ruziba ntiwontangayo, no gutangayo. Mvuye aha niruka, no gutanga mu ruziba turiko turiruka. Mvuye aha nyene mugabo ku gicaniro, mvuye aha nyene nkaca tuvumbuka tukiruka. No jani yindi moteri ya hano nyene urayumva. Naho woba umeze gute no gusiga mugabo unteze mu wundi mwanya ntari ngaha wonsiga. Ariko ubu nyene twova aha tukiruka, dushake tuje mu rugombo ndagutanga. Nariko ndasenga, hari ibintu nariko ndasengera. Ubwa mbere bwo nimba hari umuntu yumva navuze ngo niki wagize icyambere mu buzima, jewe vraiment Imana ndayiyumvira ko cyane,
kandi Imana ndayiyumvira ko ryari ku ruhande rw'ishengero. Ishengero ni nkaryo mu buzima bwanje, ndara ndarota nkirirwa ndarota. Niryo mu mwanya ukomeye cyane. Bandiko ndibaza abagwaye, bandiko ndibaza ibibazo mu ishengero, bandiko ndibaza ishengero. Hariya madama ahora bari ngo none wewe uvuye hariya warushe wakubititse n'ubu baraguhamagaye mfashe telefone none nta nukuruhuka na gato none n'abana ntuza kubavugisha. Akabona nyene wapi kambira gwe nyaruka banza ukora ibi nibi wapi mubwira hari umuntu afise ikibazo, hari umuntu agwaye, hari umuntu antabaje, hari umuntu mwumva umutima wanje nuwo kuguma ntabara, nuwo gukora, nuwo kuguma mwumva Imana. Bibiliya yavuze ngo amajambo yo mw'iki gitabo uzoyarimbura ijoro n'umurango, niho ibyawe bizogenda neza. Nariko ndasenga, sengera ishengero, sengera n'ibikorwa bimwe. Hari ibikorwa turiko turakora hano nariko ndabisengera kandi ntubizi. Hari ibi bintu mubona hano, ibi bintu mubona biriko birubakwa hano, ku munsi nko kwa Mungu muzosanga hari ibindi bintu bikomeye, kandi ibi bintu byadutwaye uburyo bwinshi cyane. Twabikoze tutategerezwa kubikora, ntabwo nategerezwa kubikora, ntibyari muri programa yo kubikora kugira ngo nshobore kudepansa ayo mafaranga. Mugabo nasanze twabikoze kubera impamvu imwe. Burya nimba hari ikintu gikomeye cyane gikwiye kubahwa ni igicaniro cy'Imana. Amen. Ni igicaniro. Ku gicaniro hakenewe gusharizwa, hakenewe gukorerwa ibyiza, kuko hano hari connection y'Imana. Ndabizi neza ntakekeranya ku gicaniro. Cyatumye rero ndabikora, nariko ndasenga mvuga Mana ndakwinginze raba uburyo bw'amafaranga bukenewe hajya hano. Narabwiye abantu ati bazanye ibi byuma mutuzanira ibyuma, sanga bitwaye amafaranga menshi, amamiliyoni 10 miliyoni 10 z'ibi byuma biri hano. Nabikoze ntategerezwa kubikora kubera iki? Agenda ziko kuwa Mungu muzoza musanga ari heza cyane. Hari n'ibintu bipanze hariya, eje imodoka yapakuruye bazoba bakoresheje hano, hazoba hasa neza. Ndabizi ni washikana uzoryoherwa uvuga ati Imana nuhabwe icyubahiro. Hazoba hasa neza ahantu h'Imana, hazoba hasa neza. Turagomba ahantu duhamagarira Imana, nayo n'umubavu w'amasengesho ukaduga ugashika imbere y'Imana ikavuga ngo okay sawa. Ahantu duhamagarira Imana hari hakayangana. Haleluya. N'Aburahamu barubaka igicaniro, natwe nk'ishengero turakeneye kubaka igicaniro gihimbara Uhoraho. Kubera iki nabikoze bitari nkenerwa? Umufundi yategetswe kubidukorera, arafise abizi, abimenyeye, abipanga, arafise urugendo, kandi mw'urwo rugendo ruzotuma ataboneka vuba hano, ashobora kugaruka atevye. Mw'urwo rugendo gica kiba giturumbuka, urwo rugendo rwaje giturumbuka nawe atarupanze, natwe twari twabipanze tuca tubita mu rudubi. Turavuga ngo kugomba kugenda kandi akaba ari we muhinga wavyo, utegerezwa kubikora. Tuca twikora ku bantu, turabahamagara ati tuzanira ivyuma ibi biri mu miliyoni 10 hamwe n'ibipanze hariya bizokogwa. Ubu nyene dusohotse mu mwanya baca barakora iri joro gushika ku munsi wa Mungu. Hano bazoba bariko barakora, nyeka bazoheza kuwa gatandatu. Kuwa Mungu muzosanga hahindutse. Tuvuye hano ku mugoroba sizeri baca batangura gukora, bazokora ijoro n'umurango gushika kuwa gatandatu. Muzosanga kuwa Mungu hahindutse hasa uko mutahabona uyu munsi.
ivyo bintu rero ariko ndasenga mana nivyo wakoze ibikorwa birakozwe nakaragiye tabara mwami ndasengera bariko barakora ndasengera n'ishengero kugira ngo itabare nongera ndasenga Imana mana bizogenda gute kubijanye na buryo bw'amafaranga kuko naho twabifashe barabikeneye mwijoro ndiko ndasenga numva ijwi riraje ryasana n'ikintu numva kigoye kuvuga kuri wewe bugira ijambo Imana yampaye ryaha mu gice cy'itanguriro 22 iri jambo rya Aburahamu ryo kugezwa Imana yambariye ngo genda usengera abantu kandi ngiye gusengera abantu kandi ndi mu masengesho aya masengesho ndimyo y'imisi 120 amasengesho ndimyo nzoyarangiza mbonye hari ahantu ndakeneye intahe apanize mbonye ndakeneye intahe nzoyarangiza hari abantu bariko barashinga intahe z'ibitangaza hari n'ivyo Imana yabwiye mu masengesho tugiye gukora mu mwanya ndayababarira haleluya n'Imana igera kure naho irambarira ngo genda imbwira y'amajambo iravuga ngo hari abantu ngomba gupima kandi hari abantu Imana igomba gupima hari abantu Imana igomba gupima ni Imana yabivuze jewe iyo ari kintu Imana yambwiye ndakivuga nk'ikimana yambwiye kuko Imana nicyabona ndi hano ahera hahaye Imana nicyabona cyane hari ikintu ushobora gukora yambariye ngo hari abantu ngomba gupima kandi mwico gipimo kirimo umugisha ku buzima bwabo hari abantu Imana ishize ku gipimo mwaka kanya kandi mwico gipimo kirimo umugisha ku buzima bwawe n'ukuri kw'Imana ndabivuze ndi ku gicaniro cyewe yambwiye ngo kuki urizwa n'igicaniro canje kubera ko utunuzwa n'igicaniro canje kubera ko urizwa n'igicaniro canje irambarira ngo hari abantu bajya bashobora kugikora kandi umuntu hari bugira icyankorera ari gipima agiye kujako ariko azocururukako acururukanye isezerano igipimo kiragoye igipimo biravuze ngo igeze Aburahamu kupimwa kugezwa Imana Yesu we Imana isize igipimo imbere yawe ni Imana haleluya oh haleluya 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 igipimo imbere yawe ku gicaniro cy'Imana kandi umuntu ashobora gukora kubw'icyo kintu Imana yavuze nibwo bwa mbere kuko baranga ngo Imana iravuze kubw'iki kintu ikavuga ngo ni igipimo oya ndafise impuhwe ndafise ikibabagwe ndakora ku bindi ariko Imana ivuganye nawe iravuganye ngo nimba wayigize uya mbere mu buzima bwawe iragomba kureba yuko yikunda by'ukuri ku gicaniro cyayo kandi pe Imana yavuga ngo Aburahamu niho nkimenya kwinkunda kwa nkunda ibi bintu biravye gutya ushobora kubitahura ariko aha birafise miliyoni zirenga 30 ku bintu bigiye gukorwa hano ushobora kubitahura ariko iki gicaniro kigiye gutabara benshi igipimo cy'Imana wowe uvuga ko ukunda Imana ariko ntushobora Aburahamu akana kiwe konyana peke aragaheba ngo mafu Imana
kuko zivyo ndagomba uje we hari igipimo kiri imbere yawe Imana ivuze naho kizoba ari cufise conyene Imana agomba kugupima. Niki gipimo? Rega n'igipimo. Igipimo benshi barurira ntibakwize. N'igipimo. Uravuga ko ukunda Imana? Ninde muntu ashobora kuja ku gipimo kw'iki gicano? Ashobora kuja ku gipimo akiyahura imbere y'Imana, apima Imana nayo imupime, yoyo iramupimye nawe ayipime amenye ko ivyo yavuze ari ukuri. Ndabizi neza yabwiye Aburahamu, yamubwira ngo ntuzopfa Aburahamu utabonye, ibwira Simiyoni ntuzopfa utabonye uguhumurizwa, kandi ntiyapfuye atabonye uguhumurizwa. Imana igusize ko igipimo wa muntu uri hano, kandi nawe ushira igipimo ku Mana uvuge ngo ndemeye igipimo, urampimye nanje ngomba kugupima. Ndabizi nibwo bwa mbere nkubwiye aya majambo. Ndabizi iyo nabwiwe n'Imana mvuga atabwoba mfise shize amanga, kuko mba nishimikije ijambo ryanye n'ijambo. Haleluya! Niyo yavuze. Aha nta muntu yoshobora gupima Imana kubw'iki gicaniro kavuga ngo uhereye isaha ndashobora gutanga 5 miliyoni 5. N'igipimo. Ege kene gipimo miliyoni 5. Imiliyoni 5 kukubaka igicaniro c'Imana. Igihe uzohura n'igeragezwa uzoza ufukame kuri iki gicaniro, urabe hasi urabe hejuru, uvuge ngo Mana ubutunzi bwanje nabuhaye wewe hano, nanje iki gipimo kiri imbere yanjye gikureho kirindengana. Nimba ari ingwara ushobora gusaba kredi y'ibintu bigahomba, ariko ntushobora gusaba kredi y'Imana. Abantu 2 canke 3 bashobora gutanga miliyoni 5 kubw'iki gikorwa, kandi ahasinza ko hateba kuko n'igipimo c'Imana. Igipimo kirakomeye. Gipimo bakwaka umwana, igipimo bashobora kuva, igipimo gishobora kukwaka imodoka. Nzanumva abantu ngo batanze imodoka barambuwe barabesikirotsa imodoka, kandi miliyoni 5 ziragoye kuronka nyene n'igipimo. Umuntu umwe canke 2 yohagarara ku miliyoni 5. Sinza kuvuga abantu benshi, n'igipimo c'Imana candengana. Ntabwo ushobora gupima Imana. Komera amashu umwami Imana. Hariho unyandikiye ko atanze 5 miliyoni. Hari umuntu anyandikiye hano ko abaye muri abo nawe agomba kuyigeza 5 miliyoni. Ni Imana si umuntu. Meruka kubona abantu 2, umwe aheruka kusaba kredi y'imiliyoni 3.5 aje gukora igikorwa c'Imana hano, uwundi aheruka kugurisha parasera yiwe. N'abantu 2 maze kubona hano bakozweko, yagurishije parasera agura intebe 85 ari hano nawe. Abo bantu ndiko ndabasengera, tuzokumva ivyabo mu minsi iza. Igipimo
ndakeneye uwundi muntu umwe cyangwa babiri. Yo urazi igipimo nk'iki bisaba kwiheba kandi nta muntu n'umwe ashobora, Imana ishobora. Uraraba na Aburahamu hajya yarasigaye ahahutwa, ubuzima bwiwe bugiye, ariheba ariniga, aravuga ati ndiyahuriye imbere y'Imana. Shobora gukora ikintu kigapfa, ariko icyo ukoze nk'iki uzorinda uja mu ijuru kitarapfa, kizoba n'inyishu ku buzukuru n'abuzukuruza. 5 miliyoni. Miliyoni 5 ngomba gusenga. Sengera umwe ni gipimo. Ushobora gutanga miliyoni 3 kumvira icyo Imana ivuze. Abantu 5 b'imiliyoni 3 arashoboka. Hakenewe amafaranga angana n'imiliyoni 30 kugira ivyo bintu bihere. Kandi ni ibintu bikomeye cyane. Hari ahandi mu yandi ahandi umuntu macha avuga ngo ico gikorwa ndagifashe ndi umwe. Akasanga hari abantu baza bakabikora bakiheba. Narivuze ngo miliyoni 3 harakenewe amafaranga angana na 30 miliyoni. Kandi Imana ziraboneka kuko niyo yavuze ko ikeneye, hari igipimo izanye. Miliyoni 3 zirabuze, ngomba kurengana. Kandi aramayira ntaza gushika ko candeka, ariko kizoba ari gipimo. Ni gipimo kandi kirihuta nabanye. Numva ubwoba. Ndumva ubwoba bw'igipimo. Uwo muntu avuze ngo aremeye kuyatanga yose ari umwe. Urakomya amashi. Aciye avuga ngo mugabo uwo mugisha wose nca ndawutwara ndi umwe. None acha utwara wose nyene, aremeye kuyatanga yose ari umwe, ariko kandi uwo mugisha wose acha utwara ari umwe. None si gipimo. Erega ni gipimo. Kandi je ngomba ndamusenge uwo mugisha wose utware wenyene. Ko murabana. Erega umuntu wese abiba azimbura ico yabivye. Erega Imana ikintu Imana yavuze. Yesu we. Jewe numva Imana ni gipimo. Imana yodutabara, Imana ikadutabara kubw'iki gipimo, kubw'ishengero. Imana imuhezagire, uyu muntu imuhezagire, Imana imuzigame, Imana imuduze, Imana imushigikire, Imana imutabare, Imana imuha ibyiza byose bya hano mu isi no mu ijuru.
imukorera ibintu bikomeye. Ndanamusengera, na mwebwe muramfasha tumusengere mu buryo budasanzwe. Mwese muraza guhaguruka tuduze ibiganza dusenge kubw'uwo muntu. Ariko numva mfise umubabaro w'icyo Imana yavuze ngo isize igipimo imbere y'abantu. Kubwanje numva niburi hatobura n'abandi bantu Imana yodufasha, Imana ikamuha mu buryo bukwiye, ariko abandi bose bakagira icyo baca kubw'uyo mugisha nabo, kuko ni Imana yavuze. Nayo yoba yatanze mu mpande y'iki gikorwa kidasanzwe. Reka dutume dufata ku miliyoni, dufata ku majana 5, dufata ku kintu cyacu cyose, mugabo abantu hagira umuntu acumugisha. Aba bantu ko Imana ariyo yabivuze, uwaronka imiliyoni basi yonye nimwe, Imana itabara aba bantu. Uyu mugisha w'ishengero, nta muntu yohagarara ku miliyoni umwe. Nta muntu yohagarara ku miliyoni umwe. Apana ibintu by'amadeni by'igihe kirekire, n'ibintu ni Imana yavuze imiliyoni. Imiliyoni imwe, igipimo kije imbere yawe. Ugira ibintu nawe byananiranye, ugira ibintu bidashoboka, uvuga ngo ni wowe wavuze ko ari igipimo, nanje ngomba kugupima Mana kw'iki kintu ukoze, ugitongerere miliyoni. Mana idufashe. N'aya mavuta Imana yavuze ni igipimo kiri imbere yawe, nk'uko yapimye Aburahamu imiliyoni imwe. Uyu ni umunyeshuri avuze ngo ntuma ntanga telefone yanjye kandi ngo iraciye ayo mahera. Igipimo Imana irashira umuntu ku gipimo kubw'igicaniro cyayo. Sawa, n'uyu nawe ngo aratanga miliyoni. Nyemerera ntiwanke kumva iyiri kiravuga. Abandi Imana ivuze barajugumira n'ibitanga bakabitanga, n'ibintu by'abafisa bagakora ibintu kubera Imana. Wubakiye Imana igicaniro nk'iki, Imana ihezagira ujya muntu we, Mana uzohora umwibuka ijoro n'umurango. Imiliyoni Bibiliya Mariya ngo benshi bigungira ko ibyo bategezwa gutanga bikabatera guhomba, abandi bagatanga isabagire bakarushiriza kunguka. Hari ibyo Imana yokora ku buzima bwawe bikagutangaza. Imiliyoni igipimo. Imana ukwiye kuyipima nayo, ukayipima kuko ko ariyo yavuze koko. bariko baranigana n'amajwi, bariko
bariko bararaba imanza, bariko bararaba ubuzima barimo, bariko bararaba intambara bafise, bariko bararaba biriya na biriya, bijya byose Imana itabayemo nta kintu na kimwe woshikako. Ariko niyo yavuze ngo igipimo, ntushobora kuyipima nawe, ntushobora kwiyahura ukiyahurira imbere ya haba ngo Mana ndiyahuriye mu murimo wawe, ndabishikije icyo wavuze kubw'iki gikorwa. Igihe cyose uzohura n'ikibazo uzoza ufukame kw'iki gicaniro, urabe hasi urabe hejuru, ugati ni wewe wampima. Abantu babiri bonyine pin miliyoni imwe. Hari abantu bariko baranigana n'ijwi, umutima ugomba kubacamo. Imiliyoni imwe, boba bari hano, boba bari kure, abari ku mbuga, abashobora kudukurikirana nabo bagira icyo bakora. Imiliyoni imwe. Hariho uwundi atanze imiliyoni imwe, Imana imuhe umugisha mwinshi. Aratanze miliyoni, Imana imuhezagire. Sigaranye nkeneye umuntu umwe gusa, umwe. Komera amashyi Mwami. Igipimo 500,000, amajana 5. Imana igipimo ku majana 5, uyipime nayigupime nkuko yagize Aburahamu amajana 5. Koresha umwanya wihuta kandi hasenza kuhatera ibihumbi amajana 5. Tabona mama, Imana iguhe umugisha mama. Ibihumbi amajana 5, ibihumbi amajana 5. Uragomba kuyubakira nayo ikakubakira wa musore we, uragomba kuyubakira nayo ikakubakira wa mukobwa we. Nibikorwa biri hano, banye nibivyuma n'ubu bari hano, barabizi, bari hano nk'ubu bari hano. Ibintu bya vuba, ibintu bya vuba cyane. Abakobwa ngaba ba Yesu baragomba kubakira Imana kubw'igicaniro. Imana nayo ibubakire mw'iki gipimo. Mw'abakobwa Imana ibubakire, Imana bageze kure kw'iki gipimo cy'Imana. Ibihumbi amajana 5, wa mupapa wa mumama, ibihumbi amajana 5. Koresha umwanya, iki ni gipimo n'ukuri kw'Imana. Sinihuta cyane kuko n'icyo Imana yavuze, siniruka, ntabwo bafise. Ni Imana yo mu ijuru ndico cyabona, ndabivugira ku gicaniro. Ahubwo ngwino hano ku gicaniro, kw'iki gicaniro mugomba kubaka mwenye, mugomba kubakiranye. Duga hano hejuru kw'iki gicaniro nyene, mugomba ikinyene duga hano, ngwino hano muhagarare kw'iki gicaniro nyene, muze kukiraba no murabe no hejuru naho mubatse. Hari n'ubundi atanze nawe miliyoni, jaho kw'iki gicaniro nyene. Amajana 5. Naho wumva umenga ariko birakujya mu mutima, ntabwo bafise n'Imana yavuze. Biraremereye, birababaza, birajyana. Ariko na Aburahamu nawe yariwe. Ariko Imana iravuga ngo kuko zivyo, ukoze ivyo, kuko zivyo ntunyime akana kawe ari kamwe n'uyashobora kuba bakanyana yarafise mu buzima. Ako konyene akaba ariko yarafise mu buzima. Imana we iratinda Aburahamu ikiramusubiza akana kiwe. Nawe Imana birashoboka kugiye kugusubiza ivyo ukoze ibimiti priye inshuro nyinshi nkuko yagiriye Aburahamu. Amajana 5.
igipimo amajana 5. Ushobora guhaguruka ngiye gusenga amajana 5. Abari hano abari kumbuga, iki ni kintu cyo kikujya mu mutima kubw'iki gicana. Yo Imana isubira ihezagire wa muntu we. Aya masengesho yose ngiye kuyahereza ku bantu, ngiye gusenga amajana 5 nta yandi ko mbasenga ubunyana narangije. Hari abari kuri live ngo bariko barabaza mu gutanga aho bocisha. Duha iyo kode, murashobora kuduha kode. Uyu arahevye arashize ko na telefone yiwe yazanye na facture, arabayeho adafise umurongo mugabo agira umurongo ku Mana, abura umurongo wa hano mwisi mugabo agira ku murongo ku Mana. Ni gipimo yayiguza amajana 720 na facture ngiyi, aragomba kugira umurongo ku Mana. Abari kuri live bariko barabaza aho bocisha ya kode iri he? Ninda ifise iyi kode yo nangahe? 82 amajana 213. Subiramo 82 amajana 213. Abatanga bace bandungikira message y'ibyo batanze. Aba bantu wanditse izo mpapuro zimwe nzomara iminsi 21 ndazifukamyeko, mazina yabo ndayavugira imbere y'Imana 20 jours. Fukama kwizo mpapuro. Umuntu wese atanga kuri live yandike izina ryiwe rivuge, baryandike hano, baryandike. Hapfe gutanga uko gusa atange. Hariho ubundi atanze 500,000 ari hanze arungitse hano yari kuri YouTube. Mani guha umugisha. Izina ryawe ndasubiyemo abari kuri live mu ndungikira amazina bayandike kuri rupapuro ndayasenge 500,000. Ngomba ndangize, sifise ubwoba bwo kuvuga icyo Imana yavuze. Urafise ibintu byanse, urafise umugabo yanse, urafise ingwara zanse, urafise ibintu byananiranye, urafise imanza waburanye zanse, urafise ibintu byapfuye, urafise amafaranga wahombye utanga mu kuburana ucisha hiryo usubira, woyatanga ku Mana ku gicaniro yo kuburanira. Amajana 5. Nuko umuntu wese atanga yandika izina ryiwe. 300,000 nyaruka mu bangutse amajana 3 uwa amafaranga amajana 3 upima Imana. Amajana 325 haguruka n'ingoga upima Imana. 350 pima Imana, haguruka Imana gupime. Kandi ngomba ndangize ni kandi ndabizi ko Imana yo mu ijuru uzoyibona. Abandi baheba 80 million, urashobora guheba n'umushahara ugapima Imana. Amajana 25 amajana 3 ugapima Imana, kashira ahantu nayo nayo ikagupima kubw'igicaniro cyane. Urayipima nayo igupima.
amajana 325 iragupima nawe uyipime. Amajana 325 kandi aho ndarenganye ngomba nyarutse. Amajana 325 ngomba nsengera abo bantu. Amajana 325 ni Imana yavuze. Amajana 325 izo mpapuro bazandike bazihetse. Aya mafaranga umuntu yumva ari bya bindi byo kwizera kuzozana igihe giheze aze gusubira mu bibanza, ni ibintu byihuta. Nzosengera izi mpapuro amazina yanyu iyi minsi Imana izobahezagire, kandi sinzosengera umuntu atarishura ataratanga pana. Byo kwimvira ko ngiye gusengera urwo rupapuro utaratanga amafaranga wapi? Nta muntu ntihagire umuntu yihenda oya. Ngiye gusenga kugira Imana ikore kwa ayo mazina. Ni ikintu kibirira abayafise bayatanga, tafise ejo ryari mu bikore. Sawa kabisa. Arabajije kuwa kabiri yindwi ni sawa, yindwi yose hwereye no munsi ejo gushika ku munsi wa kangahe kuwa Mungu mube mwakoze ico gikorwa, yindwi yose mu binyarutse. Kuwa kabiri kuwa gatatu yindwi tuzoba turaha, nzoba ndaha nije nzobiyakirira jewe nyene. Kode bayiguhe bayishire kwa hano hari usaba kode bayishire kubaje kuyivuga we baca bayiguha kode. Tuzoba yindwi yose nzoba ndaha sengera umuntu. Nta byo gutonda uje kuwa kabiri uzanya ya mafaranga nzoguhera kugende. Ni gikorwa cihuta, ni kigogwa cihuta, ni ikintu Imana yavuze kibiriraho. Nta byo kwiriguje tukwakira tugusengera ucugende. Tugomba durangize kandi sindagitebako. Twari tuza 25 3 nza kurangiriza ku mirongo ingahe ku 105 100 kumanuka. Abijana ni 105 banyaruke nimba bahari bakeneye gucumugisha nabo 105 kandi ntutanguta ubyiyumvemo utagobewe, ubyiyumvemo ko ari Imana ukoreye kandi ntuyicuze. Gutanga sukugira sumu afise, gutanga n'umutima no kwizera. Wizera iki gicaniro, wizera ibyo ukoreye Imana. Si Yosefu uhaye, si Shengero uhaye, ni Imana yo mu ijuru ukoreye. Uze wishyuza 105 wishyuza iki gicaniro. Ni wazozotuma ufukama ukora ko iki gicaniro urabaha hejuru ati Imana ni wewe nakoreye, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Hemu yera ni wewe. Uzuzurira ahantu amarira herutaha. Uzuzurira ahantu agahinda ufise kariya kose ayo woririye muhira. Uzuzurira kwiki gicaniro utaha. Uzufuka amahano ufata kwiki gicaniro usuka amageragezwa n'amajonja yawe yose. Uraba hejuru uvuga ngo Mana muyu ngoro yawe kwiki gicaniro ndahaririye bya bindi na bya bindi. Wihanagura utaha uvuga ngo ni wewe ndiri imbere wongera utaha. Uzoraba ivy'Imana izokora. 105 yindwi gushika ku 50 ngomba ncheseka gushika ku 50 ngomba ncheseka. Singira ubwoba kuko ni Imana yavuze. Imana iguhumugisha shirayo nta kibazo. Cuduga ku gicaniro, duga ku gicaniro, duga ku gicaniro. Ari abantu bamenyera Imana bakama bibaza ngo ni bya bindi. Yesu abwira abigishwa ngo nimutanyemera tuma mwizera mufatiye ku kintu kimwe gusa nakoranye namwe. Niko ijambo ry'Imana ryavuga.
nimutanyemera kuko hariho abatemera Yesu, abapinga Yesu, abakritika Yesu. Si by'uno munsi byahozeho, ariko arababwira ngo nimutume mufatira ku kintu kimwe gusa cyakoretse, mwizere ko ngiye gukorana nawe. Kandi Imana senga ikwishura ibihuye n'ibyo ukoze. Ngomba senga twongeye gusaba imbabazi wa muntu kandi yakoze kijya gikorwa. Imana iguha umugisha. Hari undi kuri YouTube atanze desa senkani. Imana iguha umugisha. Imana iguhezagire. Ngomba sengera aba bantu gushika ku 50. Ngomba sengera aba bantu. Iyi ndwi ni iki gikorwa nzokora cyo kubakira uhereye ejo gushika ku munsi wa Mungu. Uhereye ejo sinahora nakira, nzokwakira mwebwe ejo kuwa kabiri gushika kuwa Mungu. Reka senge. Abafise amakashi nibayazane bagomba gutanga. Zana ico giseke bari. Nzanira ico giseke. Tori ico giseke zana. Abafise amakashi. Urudandazwa rwawe rushiremo Imana. Urubanza uburana rushiremo igipimo c'Imana. Rushiremo igicaniro c'Imana. Akazi uriko urakora gashiremo igicaniro c'Imana. Fiançailles yawe yishiramo igicaniro c'Imana. Urugendo ufise rushiramo igicaniro c'Imana. Amagwara urwaye yashiramo igicaniro c'Imana. Pima Imana nibwo bwa mbere. Imana impaye iryo jambo. Nibwo bwa mbere mu buzima. Iryo jambo nanaritinya mbere wamenga sinogigisha. Nta n'umuntu noribwira. Kubwo bwa mbere kuvuga ngo nigishe kugorora nibwo bwa mbere. Ko jewe namani muweze ibintu byinshi, ariko noneho yavuze ivuze ndavuga kuko niyo yavuze. Kintu cyose gishiramo igicaniro c'Imana. Ngomba senge aba yafise mu yashire ngaho. Ndumva twogarukiriza kuri ayo. Dusenge Imana yo mu ijuru tugarukije ku 50,000. Hari ufise 20,000 canke 30 bavuga ngo nanje nocikwa ayafisa yaza ayashire mu cyo giseke tumusengere acimugisha mu bandi. Yafise 20 ufise 30 yashiremo. Ushaka uduze ibiganza urabishe hejuru kw'ico gicaniro cyawe. Ushaka ufukame, ushaka uduze ibiganza hejuru cyangwa ufukame. Iki gicaniro hasi no hejuru ngiye guhamagara ijuru. Nanje ndasenga mfukamye. Duhejeje aba ndafashanya namwe mwese dusengere wa muntu. Ntibikenewe ko twirindwa kumuvuga yabyanditse. Mwese ndasaba duhejeje mushire ibiganza hejuru mwese dusengere ujya muntu. Mana nyaguhora ku ngoma se umwami wacu Yesu. Lo tapasike lo turi mu masengesho. Lo turisike mene tuteke turi mu masengesho kandi niwe wavuze. Urera kandi uragororoka. Niwe wavuze uvugira ko iki gicaniro turasengesha ishengero ryawe. Barafukamye hano baraje imbere y'Imana. Hariho kumbure n'abari hano batashimye kuza hano, ariko hari ico babasha gukora.
hariho n'abari hano batashimye guhagarara ariko bashobora kuza kubw'iki gikorwa mw'iyi ndwi. Mana iki gicaniro wubatse, Mana iki gicaniro ukoze, Mana iki gicaniro cyawe, Mana iki gicaniro cyawe, Mana ibi bikorwa byawe, Mana ibi bikorwa bidasanzwe, Mana ibi bikorwa bikomeye, Mana ibikorwa bihambaye, Mana Yesu nyaguhora ku ngoma. Losike tute mene taimi tute. Aba bantu ndabasengeye, barakugejeje, baragupimye, wabapimye nabo baragupimye, nyaguhora ku ngoma. Raba batanze ataco bafise, ntibagira imbere ntibagira inyuma, ntibagira ico gukora, ariko baje imbere yawe. Ni wowe bubakiye, ni wowe batangiye, ni wowe bahebeye. Ngaba barakoze, gira ico bakorera, gira ico batabara, barenganure, baraciye umugisha w'izina rya Yesu. Uwera ukuri, uwera w'amahanga, iki kintu kiragoye kuvuga Mana atari wowe gusa. Iki kintu kiragoye gukora Uwiteka atari wowe gusa. Nkuko nariko ndasenga ukavugana natwe kubw'iki gikorwa, hezagira aba bantu barihevye, baritanze, gira ico bakorera, hezagira ishengero, hezagira umurimo wawe nyaguhora ku ngoma. Imana y'amahoro, Imana yo mw'ijuru, Imana itananirwa, Imana itabara, Imana irenganura, Imana ihindura ibintu. Imana gira ico ukorera aba bantu mwami, gira ico ukorera abantu abatari bafise uruvyaro, abatari bafise urugendo, abatari bafise ico gukora, abatagira ijambo, mwami ndabasengeye batabare, barenganure. Ndabasengeye Mana, ndabasenga El Shaddai, ndabasengeye, ndafukamye ku iki gicaniro. Abari kure n'abari hafi, abari kuri Facebook na YouTube, abari hano ndabasengeye, abari kure ndabasengeye. Na muntu turamusemana udutabare, were isaha tubone ikimenyetso c'ivyiza bimenyekane kuri nyishu. Nawe wagukoreye ngo yikorera amaboko, nawe wagukoreye ngo amaramara, nawe wagukoreye ngo atetegwe. Iki kintu mwami kidasanzwe ku rugero rukomeye, gira ico ukora. Mana ndagushimiye kuri Imana y'amasezerano mu izina rya Yesu, amen. Kuva ejo kujika ku munsi wa Mungu ni deni worija kubera Imana. Urindire, nyemerera mwese muhagarare tuduze ibiganza ku bwa wa muntu. Nyemerera mwese muhagarare twinginga Imana nye n'amahoro yinjire mu rugo rwiwe, yinjire mu kazi kiwe, yinjire mu rudandaza rwiwe. Nanje nongera mfukame kuri cya gicaniro. Hari abantu basa n'abihevye, n'abakoze ikintu gisa nk'icumu mu mitima yabo. Duze ibiganza, nyemerera. Mana nyaguhoraho se umwami wacu Yesu, uwera 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 uwera, Imana y'amasezerano, ndasengeye uyu mukozi wawe turasa parole si Yesu mwami, Yesu mwami. Nyaguhoraho ndamusengeye mwami, turadugije ibiganza kubwiwe. Mana hari igikorwa akoze kiremereye, Mana hari igikorwa akoze giteye ubwoba, Mana hari igikorwa akoze, Mana hari igikorwa akoze. Ahari hose hari igikorwa akoze, ahashitse ahahagaze hari igikorwa akoze. Igikorwa kize kibi kitibagirana mu buzima, igikorwa kize kimuvugira mu misi y'ukubaho kwiwe, igikorwa cyugurura umugisha udasanzwe, iki gikorwa cy'igicaniro cyawe, iki gikorwa uhoraho, iki gikorwa mwami nyanijuru n'isi, uhereye uyu munsi, uhereye ku buzima bwiwe, uhereye ku rubyaro rwiwe, uhereye muri kazoza kiwe, uhereye ku muzukuru n'umuzukuruza, uhereye isaha kuzogera kuri coniki, akiriho cyangwa atakiriho, n'abazomukomokako baze babe mu bugisha, baze babe mu
uzomurinde, uzomugwanire, uzomuhe gupfa yisaziye. Mana nyenamahoro, uzomugira umutwe, uzomugira imbere, uzomurindira ibyiwe n'abiwe, wivange mu byiwe, wugurure, umushigikire, abone surprise, abone utwumiza, abone ibitangaza. Yesu ndamusengeye nyaguhora ku ngoma. Yesu ndamusengeye Uwiteka. Ndamusengeye giti cy'inganzamarumbu. Ndamusengeye turadugije ibiganza twese nk'ishengero kubwiwe Mwami. Ndamusengeye umufata amaboko, amaguru yiruke, umutegurira imitego y'umutezi, ibimuhiga bimubure, ibimugwanya bimubure, ibimurondera bimubure, imisi yose yukubaho kwiwe yamacamu basarengana, abyamuhinduka, ibyamubera ibyago n'amagorwa bimubera inyishu, ibyamubera intambara bimubera igisubizo, adacigwa inzira zozibone. Uzomuha amahoro mu mutima, uzomuha iherezo ry'abana b'Imana, umugisha wose nk'uko yawusabye turawumusabiye Mwami. Hata kintu na kimwe kigabanije icyo wasezeranye kuri we ugishitse uko yasabye uyu mugisha, reka uronke. Hata kintu na kimwe agabanije nk'uko yavuze ngo umugisha ndawuciye wose, hata kintu na kimwe kigabanije. Uwiteka, Uwiteka Mana nyenamahoro, uyo mugisha uwucuncubure Mwami, umugire neza ku rugero rukomeye. Nanje mu masengesho niko ndasenga Mwami, aho umugendera nanje ungendere. Kubw'iki gicaniro nanje ndakeneye umugisha, kuko atanze amafaranga nanje ntanga ubuzima, nkatanga amagara. Nanje ungirire neza Mwami, aho uzomushikana kure nanje uzongeze kure nyaguhoraho, kuko nanje natanze ubuzima, nanje ntanga umwanya, nanje ntanga amagara. Mana unyibuke ungirire neza, ndaje mu biganza byawe Mwami, aho ugende ishengero umpereko murengezi mwiza. Urakoze, turagushimiye ku bitangaza n'ibimenyetso ukoze mu izina rya Yesu, amen. Tera haleluya. Turarangije, nagomba turangirize kwitangaza. N'imvura igiye kugwa, ikimenyetso cy'umugisha, ikimenyetso cy'umugisha gikonfirima iby'Imana iri kirakora. Nikivuze n'iki gikorwa kidasanzwe, uwo n'umugisha udasanzwe. Imana nishimwe. Giye nariko ndasenga, nabwiwe amasengesho nari nayabwiwe kuri ku bantu ba Burakeye. Abo muri Burakeye tumaze iminsi mu masengesho azohava hera mu misiza. Twari twabwiwe amasengesho y'imisi 21. None igihe nariko ndasenga, nanje nasubiye kubwirwa ku ishengero na ryone ko rikwiye kugira ayo masengesho y'imisi 21. Imana ishimwe, kugira ngo ayo masengesho afatane nayo n'aya Burakeye, yongera afatane na yayandi. Abo muri Burakeye muzoheza ajya amatariki nyene nta ngorane, muzoba muhejeje. Abo nabo bagiye gutangura ku munsi w'ejo nayo bayabandanye ntaco vyonona. Ariko Imana idushoboze, isengesho tugiye gusenga hari abantu ngo biyemeje amafaranga y'igikorane bari bayazanye, nibashire mu iki giseke. Abantu biyemeje ku dupapuro bakaba bayazanye amafaranga biyemeye, ntibagende batayatanze. Ushobora kuba ufise n'ikindi kintu kumbure ushobora kwemera ayigikorane muyashire hano, abafise ico wemeye ku gikorane. Igiseke cy'igikorane kandi mugerageze gutanga. Nimba ufise n'ikindi kintu wemeye cyo bicimbaho canke inyubako n'ibindi ukaba wakizanye, woba wemeye woshira mu iki giseke. Iki urashira mu bindi, ariko igikorane ni hariya, igikorane ni hajya. Igikorane kuco wemeye nikijya, ku bindi bintu bisanzwe wemeye urashira mu ico giseke. Nimba bihari ico giseke kigumize ngaha, kishiremwe abandi, ariko igikorane mushire hajya. Igikorane mushire hajya, abandi bafise ibyo bemeye bashire muri iki igikorane ngaha. Imana ibaha umugisha,
mwakoze cyane. Igikorane ngaha ku byo bemeye, igikorane Yesu abaha umugisha kandi kirashitse. Imana ibahezagire cyane. Ku kindi mwemeye murashira muri kijya giseke nimba hari mu byo mufise mwemeye, ariko igikorane ngaho. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Murangurure hariya mu gikorane, hariya mushire muri kijya giseke cy'igikorane. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha.